Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku musi wa kabiri igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'2025 imyaka 63 yari irangiye abarundi bahabuje intayo yo kwikukira bari baranyazwe n'abakoroni. Ibirori nyamukuru ku rwego rw'igihugu bikaba byabereye ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, birongowe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Sebarundi akaba yahamagariye abarundi bose cane cane indongozi gukorana umwete n'ubwira guteza imbere igihugu cabo, kuko ngo iterambere ry'ubutunzi ari ryo rizobashikana ku kwikukira nyakuri. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira ibirori vyaranze uyu musi, tukaba rero tubahaye ikaze. Rero uno musi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahiro. Akararo gato inotanga. Muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanga agasuzuguro mwaraterereye turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira none ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icezi. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu.
ibirori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 63 iheze Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira bikaba vyatanguriye ku musozi wa Vugizo mu gisagara ca Bujumbura ahari intatemwa y'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yiguze intahe yo kwikukira ku Burundi. Hakaba haciye hakurikira umugigwa wo gushira urugori rw'amashugwe kuri iyo ntatemwa y'incungu y'ukwikukira, igikorwa cakozwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bashigikiwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu. Inyuma yaho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bashigikiwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu akaba ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi naho nyene yarahashize urugori rw'amashugwe kuri ico kibanza c'iteka ku gihugu cacu c'u Burundi. Ibirori nyezina rero byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 63 irangiye Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira bikaba vyabandanirije ku kibuga citiriwe Intwari, bikaba vyatunganijwe ku civugo kivuga kiti ukwikukira nyakuri nukumenya kwibako ariko utanse gukorana n'abandi. Ni ibirori rero vyari vyitabwe n'abanyagisagara ca Bujumbura, indongozi z'igihugu zitandukanye, abaserukira ibihugu vyabo canke amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi n'abandi. Umukuru w'igihugu akaba ari nawe kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna basi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yabanje kurangura umugigwa wa gisirikare wo kugenzura ingabo z'igihugu. Ashitse ku kibuga citiriwe Intwari, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarazungurutse agenda araramusa abene gihugu isinzi bari basidukanye n'iyonka mu birori byo kwigina isabukuru y'imyaka 63 irangiye Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira bwari bwaranyazwe n'abakoroni. Burundi burabakeneye bose, nico gituma atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntaboneka amajambere. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Umukuru w'igihugu amaze gushika mu kibanza c'iteka hakaba haciye hakurikira defile ndende y'ingabo z'u Burundi.
Mwijambo nyamukuru yashikirije kuri uyo musi, ijambo riza rishimangira ijambo yari yarayashikirije abarundi rijanye n'imyaka 63 irangiye Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira bwari bwaranyazwe n'abakoroni. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaribukije ko imbere yuko abo bakoroni baza mu Burundi, igihugu cari cikwije mu bisata vyose nko mu vy'ubutunzi, intwaro n'ibindi. Sebarundi ati abarundi mu mico yabo bamye banka akarenganyo, akagaye n'agasuzuguro koza kavogera igihugu cabo, ari naco gituma abanyamahanga bose batanguye kuza mu Burundi uhereye kuri Rumariza bitaboroheye kwinjira mu Burundi kuko ngo basanze ingabo z'u Burundi zirikanuye. Abarundi kandi ngo bamye ari intwari zibushitse, agatanga akarorero kuwitwa Bihome yiguze umwami hamwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yiguze Uburundi kugira ngo intahe yo kwikukira ishobore kuboneka. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intahe yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abene gihugu barabakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu cy'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi bakera bose umugabo wese yari ingabo kandi barankakagaye. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurano baje kubagira abaja, ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi ni igihugu c'abantu bankakagaye, igihugu kitavogerwa. Igihe abamisiyonari baza ubwa mbere bagize ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya, uburuhiro baja kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindura izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni Bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intahe yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intahe yo kwikukira ntivyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfa mutima batemera kwako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'u Burundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2005 aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi,
zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegeza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegeza kugaruka ku karanga, nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikura ko agasuzuguro. Kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande. Nta muntu asega bahicubahiro. Akararo gato inotanga. Muri iyo misi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura mugana aho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanka gasuzuguro mwaraterereye turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira none ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Iki ni ikimenyetso yuko abarundi bashoboye, n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaranakeje abarundi bose kuko ngo bamaze gutahura ko badakwiye kwitwa ubusimbira hamwe, ariko nyabona ko bakwiye kuja hamwe mu bumwe no mu runani mu iterambere mu kubaka igihugu cabibarutse. Ivyo rero ngo bikaba byaranagaragariye mu matora aherutse kuba mu Burundi. Akaba rero yaboneyeho n'akaryo ko gukeza abarundi bari ku kivi mu guharanira iterambere mu vy'ubutunzi ryo soko ryo kwikukira nyakuri. Aranatanga impanuro zitandukanye ku bene gihugu bose no ku ndongozi ku kugenebo kwigenza kugira ngo igihugu gishishikare gutera intambwe mu iterambere. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke icafungura, kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane. Hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndabwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneho akaryo gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turabanyakajagari tutabishoboye batarimwo. Ndakeje kandi n'abatowe. Abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazeyemwo vyinshi. Uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa. Dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere
igihugu. Kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi z'imboneza. Indongozi z'imboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi z'imboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ivyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kwirakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abene gihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye kwerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere tuve mu gasuzuguro. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasozereye ivyo birori atanga ubushimwe ku ntwazangabo z'u Burundi zakoze birashimwa. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo ni bashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo butare yabikawa. Akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwe abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka ice mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiruka bute k'imiliyoni 5. Aba batatu twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo no musi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni 4 hanyuma na Caporal Chef Ninganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagyanda basabe mbere musubire muzikomera amashi.
twashoboye kubona ko twoshira imbere y'abandi ariko abakoze ni benshi cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasozereye ahamagarira abarundi kutarera amaboko ariko nyabona bakaja ku kivi kuko ngo ukwikukira nyakuri ari ukuba ufise ico ufungura ukaronka kandi n'ico ushora. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu nakamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya ikarya igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanka iterambere ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi n'intahe y'ukwikukira bahabuje naho ubutaha. Itariki ya mbere